reka nsubire kubahereza mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho buri umwe wese aherereye ngaha mu gihugu c'u Burundi mwe mubandanye kubana natwe makuru n'ibiganiro dushikiriza kuri nombonesha kure yacu kandi yanyu Muhuza TV. Uyu ni umwaka tugiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi. N'amakuru y'ibiriko birabera mu gisagara ca Bujumbura bikozwe n'abakozi b'iperereza, ivyo kandi bigakorerwa bamwe mu barwizatunga bakomeye cyane ngaha mu gihugu c'u Burundi. Bamwe babakeka ko itegeko ryo kubafata kugira ngo baje gusambishwa mu iperereza ryo bari riko riratangwa n'ibihangange mu butegetsi bwa CNDD FDD. Nawe kaze rero muri ano makuru bivanye naho dukurikirana uherereye muri ngaha mu gihugu c'u Burundi mu ntara zigize ubumanuko, ubuseruko, uburaruko, uburengero, abari mu bisagara bitandukanye, abadukurikirana baherereye mu karere ka Afrika y'ibiyaga binini, abari ku mugabane wa Afrika ndetse no makungu ya kure, mwese ndabaye kaze muri ano makuru. Kuri ubu abavunjayi bararenze cyane, babandanya gufatwa ku bwinshi bakajanwa gikubikubi mu iperereza. Hari n'amakuru avuga ingene benshi banyagwa utwabo n'abakozi b'iperereza. Uwitwa Karundi Kabura akunze gutanga amakuru akora mu butegetsi agira ati: burya hari ikibazo gihanze ubutegetsi. Iperereza ryatumwe umuzi wibuye ngo ritegerezwa kumenya umuntu agaba ico bita marché noir mu Burundi. Mu butegetsi bagira bati ninde abwira abavunjayi igiciro bategerezwa kugenderako? Ese ninde avyuka mu gatondo akabwira abavunjayi uti uyu munsi ntimukora nimunyegeza amahera? Ese ninde aca asubira akababwira ati uyu munsi nimusubire mudandaze kandi uyu munsi muza kuvunja idolari ku mafaranga 8,000 y'amarundi? Ibi vyose kera bahora bibaza ko bikorwa na Kirahwata yagaba isoko ryo kuvunja mu Burundi. Urabona ingene rero bavuye bamwica nabi, urupfu rwe ntaco rwahinduye. Mu nyuma naho kandi baraketse ko ari Bunyoni yobagaba marché noir. Mu nyuma baraketse ko ari Bunyoni arafatwa nawe nyene ipfungwa ntaco ryahinduye. Ubutegetsi n'iperereza rero kuri ubu ntibumva umuntu yobagaba ivyo bintu. Niyo bafashe rero abavunjayi bafata barya bato bato cane, bagasanga ntavyo bazi nabo nyene, kandi burya barya bato bato ni bake cane bakoresha amafaranga yabo. Hanini ibihangange bike cyane bigaba isoko ryo kuvunja. Hari n'abakeka ko iryo soko rishobora kuba ritwarirwa hejuru cyane. Ibi nivyo tugiye kugaruka ko ndetse n'ingene abagwizatunga batandukanye mu gihugu c'u Burundi bagiye baragirirwa nabi bagezwe ibi vyo kuba ari bo bagaba isoko ryo mu kinyegero, ariko bamwe bakavuga ko ibi vyose abategetsi babikora babizi ko n'ubundi ari bobo babifisemwo uruhara rukomeye cyane. Ufyonde subscribe canke sabone rero niba utari wafyina ko kugira ngo tucikanwe nadushikiriza usangize ano makuru bagenza aho bari hose kugira ngo baje barashikirizwa n'abiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi, hanze y'imbizi igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure. Ndabaye kaze muri ano makuru. Kuri uyu munsi abantu bakora akazi ko kuvunja amahera mva makungu barabangamiye rwose kuva mu ndwi iheze. Mu gisagara ca Bujumbura bariko bafatirwa mu bibanza vyose. Bamwe bafatiwe mu gisagara hagati hafi ya hahoze isoko nkuru ya Bujumbura, abandi bafatiwe mu birabo, abandi bakuye mu mihana yabo. Umuntu azabona abapolisi bashika mu rugo ngo wewe uri umuvunjayi caha tugende. Kugeza ubu ntawuzi neza ibitigiri vyamaze gufatwa. Abafashwe baca bajanwa mu busho bw'iperereza. Bikaba bivugwa ko hari nabo bambugwa ubutunzi bwabo bashitse mu iperereza. Ivyo byose bigakorwa n'abakozi bo ngaho mu iperereza. Nkuko twabivuze si ubwa mbere habisekeza ryo gufata abavunjayi, ko hagati y'umwaka w'ibihumbi 2019 ndetse n'umwaka w'ibihumbi 2020 baragandagwe ku bwinshi. Aha ntaho kwibagira igandagurwa rya Jackson Simbananiye batazira Kirahwata yagandaguwe n'iperereza ry'u Burundi muri Rusama umwaka w'ibihumbi 2020. Uyu akaba ari we yagezwa ko arongoye isoko ryo mu kinyegero ryo kuvunja amahera mva makungu ngaha mu gihugu c'u Burundi. Iryo sekeza rikunze kuboneka mu gihe kandi ifaranga ry'u Burundi riba rigeze habi mu guta agaciro, ariko nta na rimwe gufunga abavunjayi vyigeze biba umuti ku bijanye n'ingene ifaranga ry'u Burundi rita agaciro. Hari aho haboneka agahengwe gato kamara indwi imwe canke zibiri, ariko ifaranga ry'u Burundi ryama rica rikomeza umuvuduko wo guta agaciro. Abavunjayi sibo ngorane, ingorane nibura vy'amafaranga mva makungu mu Burundi. Bamwe mu bahinga mu vy'ubutunzi bakavuga ngo leta niyemere
ifata ingingo zibereye zo guha agaciro ifaranga nk'uko vyama biriko biravugwa n'abahinga, yo ikabandanya kwica amatwi. Ihagarike konona no kunyonora ubutunzi bw'igihugu, inagura imigenderanire n'amakungu mu kumva impanuro bahabwa mu bijanye n'agateka kaziramuntu ndetse n'intwaro ibereye, kandi igarukane umwidegemvye muri politiki, iganire n'abo batavuga rumwe, yugurura imbibe kandi rwize umwimbu. Nkuko natangwe mbivuga kera, ibi vy'iri soko ryo mu kinyegero canke se marché noir, kuko bavunja amafaranga atandukanye n'igiciro cashinzwe n'Banki Nkuru y'Igihugu BRB bakurikije aho isoko mpuzamakungu rigeze. Kuri ubu rero idolari rikaba rivunjwa amafaranga mu 8. Kera bibaza ngo ni kirahwata canke se Jackson Simbarane yagaba isoko ryo kuvunja mu Burundi, uyu baramwishe nabi, ariko nta cizo vyose vyahinduye. Mu nyuma barafashe wari umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi General Rengeme Bunyoni, nawe arapfungwa. Bazi ko ibintu bigiye gutora umurongo mushasha, gusa navyo ntacyo vyatanze. Abavunjayi bamwe bakaba bavuga ko n'ubundi ibi vyose bigabwa n'ibihangange vyo hejuru cyane, kuko ari byo bigaba isoko ryo kuvunja. Tuyutse ko kandi mu nama yakoreshejwe n'umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi ro kuri ubu Gervais Nderakobuca, yigeze kugabisha abavunjayi ko hari bamwe bagiye gufatwa n'ubundi bakajanwa mu ibohero rikuru rya Mpimba kubera ukugarariza isoko ryo kuvunja ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Ariko ivyo vyose ntacyo vyatanze kuko vyagarukiye mu majambo. Nimbwe kandi ngo hasanzwe hariho ingendo izwi kuri ubu kuva mu mwaka w'2005 yo guhonya abarwizatunga batandukanye. Reka dutangure ku vyabaye kugenekerezo ya 30 Kigarama umwaka w'2016, aho Evariste Nyandwi batazira amatwi yari mu rwizatunga yo mu ntara ya Rutana yahamagawe n'umukozi w'iperereza ku telefone aramwitaba. Guhera ubwo ntakayambukiwe. Kugenekerezo ya 20 Ndamukiza umwaka w'2017, Oscar Ntasano umurwizatunga ava mu ntara ya Makamba yitavye isango ry'umukozi w'iperereza. Kuva ico gihe nawe ntakayambukiwe. Kugenekerezo y'umunani Ruhuhuma umwaka w'2018, Theodesi ahishakiye batazira Emenshuti umugwizatunga wo mu gisagara ca Bujumbura yatashe ku mugoroba avuye aho yakorera, aho yari kumwe n'umunyabigega wiwe Rehema Kaneza. Nabo ntibigeze bashika kumuhana, gushika n'ubu ntakayamba. Amatohoza nondeza nayo akerekana ko banyurujwe n'iperereza. Sivyo gusa kuko no kugenekerezo ya 12 Ndamukiza umwaka w'2018, Rodrigue Nzeyimana umugwizatunga yakorera uruganda rw'isima Buseko yaraburiwe irengero ageze kwibarabara bita Boulevard du 28 Novembre i Bujumbura. Imodoka yiwe bayisanze iri yonyene. Amatohoza nayo yerekana ko vyakozwe n'iperereza. Sivyo gusa kuko kugerekerezo ya 12 Nyakanga umwaka w'2018, Leopold Habarugira umugwizatunga avuka mu Kamenge yanyurujwe n'abakozi b'iperereza mu gihe yariko yinonora imitsi ageze ku Mutanga Nord. Kuva ico gihe ntakayambukiwe. Umugwizatunga kandi nawe yatanze ikibanza Senede FTD yubatsemwo ingoro yayo ku rwego rw'igihugu. Kugenekerezo ya mbere Munyonyo umwaka wa 2018 murantunge na 19, abagwiza tunga batatu harimwo Joseph Hicu Burundi batazira Mugamba, Juvenal Cishahayo ndetse na Merisedek Ntaraka bariciwe ku kirabo chez Gerbert kiri kwihuriro ry'amabarabara mu yinganaro yo mwirohero mu gisagara ca Bujumbura. Aba rero bagiheza kuraswa, habonetse ubutumwa bw'utwara iperereza mu Kinama bwemanga iganagurwa ryabo batatu. Ntacakurikiye inyuma ndetse n'amatohoza yimbitse yakozwe. Kugenekerezo ya 13 Rusama umwaka w'2020, Jackson Simbarane batazira Kirahwata umugwizatunga mu gisagara ca Bujumbura yarinyujwe n'abakozi b'iperereza. Yaratabarijwe agifashwa ariko nta cyakozwe cyo kumutabara. Ikiziga ciwe catowe mu muserege wa Nyakabiga bukeye, naho nta cakurikiye kuko vyagendekera seri kubw'Imana. Kugenekerezo ya 25 Munyoni mwaka w'2020, Rwizatunga wo mu gisagara ca Bujumbura yaganaguriwe ku rugo iwe mu Gasekebuye mu manuko bw'igisagara ca Bujumbura. Mubo igipolisi cikeka cerekanye nk'abamwishe harimwo abakozi b'iperereza. Inyifato ngo y'igipolisi n'iperereza mu rubanza rujanye n'urupfu rwa seri kubw'Imana habonetsemwo ibinyegezwa vyinshi. Aba rero akaba ari bamwe mu barwizatunga bakuru bishwe mu kiringo c'imyaka hari mu kiringo c'imyaka 5 gusa kuva mu mwaka w'2015 gushika mu mwaka w'2020. Kandi nanone ntituvuze izindi ndiri z'abavunjaye n'abandi bagwizatunga bato bishwe muri iyi myaka nyene. Bamwe bati igihugu nigishakire impamvu ahandi, baronderere
ibindi vyitwaza ahandi bareke guhonya abana b'u Burundi babica babahora ubusa bavuga ngo nibo bugararije isoko ry'igihugu mu gihe abandi bo bavuga ko ibi byose vyaturutse ku burongozi bwa CNDD-FDD ndetse n'abandi babufasha mu gufata ingingo zitandukanye zirabana n'iterambere ry'igihugu. Ni mu gihe kandi hari indi nkuru yamamaye cyane muri iyi ndwi aho ari ibivugwa vyabaye kuri lycée Busiga aho guhana umwana ari mu ikosa ari vyiza ariko kumana kivye navyo bikaba bihambaye kurusha. Narigeze kumva umuvyeyi yishe umwana we kubera yivye inyama mu nkono muhira, yabikoze kugira abana basigaye bagere ico bubaha maze ntihagire n'umwe azosubira kubahuka kwiba. Ico gihano cari ruhasha ariko ntaco cafashije, catumye abana basigaye babura mwene wabo bongera babura se kuko yaciye afatwa arapfungwa babura ikibabeshaho baruhira kuba basuma nyene se nawe ahinduka umwicanyi. Igihano giherutse rero guhabwa abakobwa indwi biga kuri lycée Busiga nico gitumye nibuka akarorero k'uyo muvyeyi yashaka gutanga igihano ruhasha. Reka tugaruke ku buzima indwi kubera amavoka indwi. Kwigenekerezo ya 21 ku kwezi umwaka w'2024 urwego nyobozi rwa lycée Busiga rwafashe ingingo yo kwirukana burundu abanyeshuri indwi babigeme rubagirije ko bafashwe bariko biba amavoka ku giti c'amavoka kiri mu kigo c'ishure. Urwo rwego nyobozi rwagereza kandi abo bana ko bamaze gufatwa biyemereye icaha baca bashaka guha igipfukamunwa abanyezamu n'abajejwe indero kuri iryo shure. Kubw'ivyo umuyobozi w'ishure umubikira Mama Kayange Marie Space afatanije n'abarezi batandatu bo kuri iryo shure bafashe ingingo ko abo bigeme indwi birukanywe burundu kuri iryo shure kandi ko uyu mwaka w'ishure atana hamwe mu Burundi barekorewe kwakirwa ngo bige. Bamwe bati ese ubwo hari umuvyeyi yofatira igihano nk'iki abana akunda? Nanje benshi n'abavyeyi abana birashika bagakora ikosa kandi bagahanwa, ariko igihano bahabwa gitegerezwa kubamwo urukundo kikabafasha kubona ikosa, kwigarura no kubandanya intambwe z'ubuzima. Ico benshi bamaze kubona nuko umwana umuhaye igihano gihuye n'ikosa ryiwe acakira neza kandi akikosora. Abana indwi babigeme bamanuye amavoka ku giti c'amavoka kiri mu kigo c'ishure, ntibaturutse ngo baje hanze y'ishure, kumbure bari bashonje canke yari inkumbu y'akavoka nyene gusa. Nivyo barakoze ikosa ryo kuba batasavye uruhusha rwo kumanura amavoka nimba bari kuruhabwa. Nivyo barakoze ikosa mu gukora ico batarekuriwe. Nivyo ishure ryari kubaha igihano gituma bihanura. Bari gushobora gutumwa kugira isuku ahari ivyo biti vy'amavoka canke igice kitari gito caho mu kigo c'ishure. Bari gushobora gutumwa gutera ibindi biti vy'amavoka. Bari gushobora guhabwa iminsi bamaze bajejwe isuku yahari ibiti vy'amavoka n'ibindi. Ivyo bihano vyobahaye kwisubirako no gukora igikorwa ngirakamaro. Ariko kwirukana umwana w'umukobwa mu ntango y'ishure mu kwezi kw'icenda ugategeka ko azomara umwaka wose yicaye muhira kubera ivoka yamanuye ku giti c'ishure nta buvyeyi burimwo, ni ubukozi bw'ikibi. Ico gihano ntikizotuma abana bihanura ahubwo kizobaha kuzura inzigo. Ico gihano ntikizotuma abana babandanya intambwe z'ubuzima ahubwo kizobasubiza inyuma. Ico gihano kandi ntigikingira abana ahubwo kibashira mu ngorane z'amasanganya ashobora kubashikira muri uyo mwaka wose bazoba bicaye. Ico gihano kandi gishira agahinda mu bavyeyi nk'uko benshi mu bakurikirana ivyo bita sante mentale ndetse na psychologie babitangaza. Abantu benshi rero bavuze ko umukuru w'igihugu Perezida Evariste Ndayishimiye nawe hari inzego rwose akwiriye kuja arafatamwo ingingo zihambaye. Bamwe bati Perezida Ndayishimiye yiyise umujama w'urwaruka, ubu bufise leta yitaziriye leta mvyeyi. Ibihe nk'ibi nivyo ubuvyeyi bubonekeramwo. Umukuru w'igihugu yitaziriye umujama w'urwaruka kandi ko karyo kukwerekana ko yumva urwaruka iyo rurenganijwe. Benshi bakavuga ko umushikiranganji François Habyarimana nawe yerekanye kenshi ko ataba ku ruhande rw'umunyeshure yarenganijwe. Kumbure aka ni akaryo keza ko kwerekana iyindi sura mw'izina ry'ububikira. Agace mama karahambaye cane. Mu Kirundi bavuga ngo ishavu ry'umuvyeyi riririrwa ntirirara. Ivyo bihambaye cane hamwe Mama Kanyange Marie Space yogarura umutima wa kivyeyi agaha imbabazi bano bana maze bakabandanya umwaka w'ishure.
ese twokumva ko abo bana birukanywe ni Alice Ikorineza, Chanceline Bivakumana, Odette Ndacayisaba, Efrazi Niyonkuru, Stephanie Gatore, Alice Irakoze ndetse na Divine Iragaba. Bamwe bati ese twokumva abo bana basubiye ku ishure, izi nzego zose nizifatanye kugira ngo aka karengane kari muri aya mashure kose gacike. Ngaho rero amakuru ariko aravuga agezwe ko muri kano kanya ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyonda kugira ngo tuzicanwe nadushikiriza usangize kandi no makuru bagenzi aho bari hose kugira ngo baje barabo mu bambere bashikirwa biriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu cy'u Burundi mu gisata ca politiki, ubutungane, umutekano, agateka kazi na muntu ndetse n'ibindi vyinshi biriko biravugwa je nino ngaha mu gihugu cy'u Burundi. N'umuhuza TV rero Imana bahezagire mu bikorwa vyanyu vya misi yose muriko urakora.